iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanye bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu Buhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politika, aho tuzagaruka cyane ko biriko biravugwa ku bategetsi batandukanye bo mu nzego nkuru z'igihugu, mukaza kumvamwo amazina y'abategetsi bahambaye bari mu mabanga yo bamugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, abakora mu nama nshinga amateka ndetse na nkenguza amateka, abakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu ndetse akazamwo n'abashikiranganje bagiye batandukanye n'abandi bafise amabanga ahambaye bajejwe mu biro bikuru vy'igisirikare canke se muri eta majoro. Hari haheze igihe kinini tutabana mu makuru n'ibiganiro tunyuza ko kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Buhuza TV, hakaba hari harabaye hakabazo gusa muri no mwanya kakaba kabashije gukemuka, akaba ariyo mpamvu muri uku kwezi tugiye kubana mu makuru n'ibiganiro bitandukanye vyinshi cyane bigaruka ku ngingo nkuru n'ubundi tugaruka ko umunsi ku munsi. Muri ano makuru rero turaza kugaruka kuri vyinshi biriko biravugwa n'abahinga batandukanye mu vya politike, ndetse kandi benshi banagaruka ku myaka 10 igiye kurumana, ubwo benshi mu bahunze igihugu cyane harimo abanyepolitike ndetse n'abamye bakomeye mu mugambwe CNDD-FDD bari batanguye kwiyamiriza ikingo cya gatatu cy'umwisi Petero Nkurunziza. Turaza kubabwira ivy'ingaruka cyageze ku buzima uno munsi abarundi bariko baracamwo mu bice bitandukanye vy'igihugu, ndetse n'ibiriko biraba mu nzego z'igihugu bivuye ku ngaruka z'ivyabe mu mwaka w'2015. Benshi baribuka ko ubwo umushikiranganje wa mbere Lieutenant General Gervais Ndirakobuca ubwo ari imbere abashinga amateka bamubaza ku bibazo bihambaye cyane biriko abanyagihugu bariko barahura navyo muri no minsi, yagarutse ku ngaruka z'ivyatejwe n'imyerekano canke se kwiyamiriza ivy'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza ndetse n'imanda ya gatatu ya Nkurunziza yabaye kuva mwaka w'2015 gushika mu mwaka w'2020. Vyinshi tugiye kugaruka ko vyose nemuze gucikanwa ndabaye kaze bivanye naho mudukurikirana muherereye muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburaruko, uburengero, abadukurikirana barereye mu turere tugize mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure muri Amerika, Australia n'ahandi hose ndabaye kaze muri ano makuru. Bamwe bati hari ivyo imbonera kure zihishwa, muti vyagenze gute rero ngo dushike ku myerekano yabaye mu mwaka w'2015. Muri uyu mwaka w'2025 imyaka 10 irarumanye kuva hatangwa imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD rero ngo bumaze iyo myaka 10 bukwiza ibinyoma cyane mu rwaruka kugeza aho bwinjizwamwo ivyamwoko muri urwo rugamba rw'iteka. Reka twibukanye amatariki makuru y'ivyagiye birakurikirana kugeza aho abarundi binjira mu myerekano y'abanyagihugu. Reka dutangurire ku vyabaye imbere y'umwaka w'2015. Reka dutangurire ku vyabaye ku igenekerezo ya mbere nzero umwaka w'2012. Mwijambo ryo kwipfuriza umwaka mwiza abarundi bose, Perezida Petero Nkurunziza yamenyesheje ko mu bintu bitatu azorangura mu mwaka mushasha harimwo guhinyanyura ibwirizwa shingiro. Aho niho havuye umwikeko ko ashaka gukuramo ingingo zimutuma adashobora kwitoza ubwa gatatu. Muri ico kiringo iruhande y'ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka w'2015 Uburundi bwari bufise amasezerano ya Arusha, ari nayo nkomoko y'ibwirizwa shingiro yavuga ko ata mukuru w'igihugu azigera arenza ibiringo bibiri. Kwigenekerezo ya 28 ukwezi kw'icenda umwaka w'2012 wari umushikiranganje n'intwaro y'agati mu gihugu ico gihe Edouard Nduwimana yararungikiye umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza urwandiko canke se note rujanye n'integuro y'ibwirizwa shingiro. Uru rwandiko nirwigeze rushirwa habona. Uwo mushikiranganje nawe yagumye ari wafise mu minwe ikibazo c'ibwirizwa shingiro, akabikora kenshi mu mpisho ku buryo n'abagenzi be batamenyeshwa ibiriko birategurwa. Kwigenekerezo rero y'icenda ishiri ya 10 gitugutu umwaka w'2013 inama shikiranganje yarize integura murantunge yarize integuro y'inyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro. Iyo nteguro yahindura ingingo zirenga 80 mu ibwirizwa shingiro ryahahora. Igitangaje muri ibi rero nuko abashikiranganje batigeze bahabwa urwandiko rw'iyo nteguro, ahubwo bafata ibwirizwa shingiro ryahahora. Edouard Nduwimana akabasomera ingingo zigiye guhinduka.
inama irangiye bose baratswe ivyo bakoreye ko abagaragaje kubaza ibibazo nabo babwiwe ko boheza bakarungikira amakenga yabo abashikiranganje aribo Edouard Nduwimana, Pascal Barandagiye ndetse na Clotilde Niragira barabe ivyoheza bigakosorwa. Kwigenekerezo y'umunani Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2013 naho integuro y'ibwizwa shingiro yararungikiwe inama nshinga amateka. Pio Ntavyo hanyuma niwe yarayirongoye avuga ko yari integuro igoye rwose kwiga kubera yafuta amasezerano ya Arusha igashiraho ubundi bwoko bw'intwaro butigeze bwumvikanwa ko. Amaze kubona rero iyo nteguro yaciye yiyumvira inzira zose zishoboka zotuma abantu baganira ibiri muri iyo nteguro nk'uko tubisanga mu ntahe yiwe nayo tuzobashikiriza. Hari kwigenekerezo ya 27 gushika kwigenekerezo ya 29 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2013 naho abanyepolitike na bamwe mu bari mu mashira hamwe yigenga barahuriye muri Benube baca bumvikana ko hobaho inama yo kuganira neza ibijanye n'integuro y'ibwizwa shingiro rishasha maze abaserukira inzego z'igihugu bakayitaba. Kwigenekerezo ya 19 ishiri ya 20 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2013 inama nshinga amateka na nkenguza amateka nazo zarateguye inama yo guhanahana ivyiyumviro atelier d'échange hagati ya leta, abashinga amateka, abakenguza amateka, abanyamigambwe, abanyamadini ndetse nabo mu mashiramwe yigenga kubijanye n'integuro y'ibwirizwa shingiro. Iyo nama yabereye mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe kandi yarongowe na Pio Ntavyo hanyuma wari umukuru w'inama nshinga amateka be na Gabriel Ntisezerana yari umukuru w'inama nkenguza amateka. Inama yarangiye yumvikanye ko atavyo guhindura ibwirizwa shingiro keretse ingingo zibiri zitoyi zari zihuta. Kwigenekerezo ya 21 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2013 mu gihe yarahejeje gukora ibikorwa rusangi imuhato umukuru w'umugambwe CNDD-FDD w'ico gihe Pascal Nyabenda yamenyesheje ko ivyavuye mu nama yo mu Kigobe ataco bivuze ko nyabona hahambaye ivyo inama nshinga amateka izotora. Abamwumvirije bo batawe ko ajeje gushikiriza ubutumwa bwa Petero Nkurunziza. Sivyo gusa kuko vyabananije no kuba mu mwaka w'ibihumbi 2014 tubibutse ko twatanguriye ivyiyi nteguro uyu mugambi wa Petero Nkurunziza wo guhindura ibwizwa shingiro ko vyatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2012 akaba yarabitangarije abarundi n'amakungu hari kwigenekerezo ya mbere 0 uwo mwaka. Kwigenekerezo ya 21 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2014 inama nshinga amateka yaranse kwemeza integuro y'ibwirizwa shingiro leta yari yayishikirije. Ivyo vyabaye kandi CNDD-FDD n'abakunzi bayo bari bafise abashinga amateka bakuye bo kuyitora, kikaba cyari kimenyetso kitabesha ko ngo ubutegetsi bwa CNDD-FDD harimwe abantu badashigikiye namba ikiringo ca gatatu. Ivyo bimaze kuba rero ntivyabujije ko Edouard Nduwimana bandanya kuvuga ko naho iyo mpinyanyuro itemejwe atakibuza ko Petero Nkurunziza yishobora kwitoza mu mwaka w'ibihumbi 2015. Kwigenekerezo ya 20 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2014 intwazangabo 13 zifise ipete rya general zaho zigwana muri CNDD-FDD nazo zarandikiye Perezida Petero Nkurunziza zisaba ikugwa rya General Adolphe Nshimirimana na General Guillaume Bunyoni zibagiriza amabata y'izina yari mu Burundi yatumye igihugu cambare bara mu makungu. Amanama yo gutegura iryo kete yari yahagaze cyane kuko ankiringo ca Perezida Nkurunziza ariko ikete ryanditswe mu rupfasore nk'uko ryoba rigenewe Adolphe Nshimirimana na Guillaume Bunyoni bikagira igopi igenewe Petero Nkurunziza. Iryo kete kandi ryarateye ubwoba Perezida Nkurunziza nk'uko tubisanga mu ntahe ya Lieutenant General Guillaume Nabindika yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'igipolisi. Mu basinye kandi iryo kete harimwo General Major Varisito Ndayishimiye akaba ari umukuru w'igihugu uyu munsi. Kwigenekerezo ya 28 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2014 naho kandi Perezida Petero Nkurunziza yarabogoje General Adolphe Nshimirimana mu mabanga yo kurongora ibiro bikuru vy'igendereza SNL be na General Guillaume Bunyoni mu mabanga y'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu chef de cabinet civil du président de la République. Abo bagabo babiri nabo baciye basaba Perezida Nkurunziza ko atoba maramaza ngabakure
bonyene ahubwo ko yoca akurana General Evariste Ndayishimiye mu mabanga y'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu arabi vya gisirikare be na General Guillaume Nabindika yari umuyobozi mwishikira arabi vy'igipolisi. Banamusavye kandi ko atokwitandukanya nabo kuko bari basangiye amabanga menshi. Umwe mu bayobozi bafasha Murantungi, umwe mu bayobozi bashasha ico gihe yabaye General Major Godefroid Niyombare yaganywe kurongora urwego rukuru rw'igendereza SNL. Izi ngingo zarafashije cyane gucanishemwe wa mugwi w'abagenerali batari bashigikiye ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Bamwe bagumye kwibanga nyuma baranaka kwicwa, abandi bamaze kugenwa mu mabanga mashasha bakabona inyungu ziriyo bahisemwe kwigereza President Nkurunziza cyane. Mu mpera za Kigara mu mwaka w'ibihumbi 2014 niho mu nama y'urwaruka rwa Paruwasi Murayi Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana yatanga impanuro ikomeye cyane ati: mu gihe amategeko atavyemera umutegetsi naho yoba yarakoze neza ntarekure kwitoza ubugira gatatu. Uwo bikora yoba ashaka kutugira abaja. Nta numwe arekuriye kugira umuja mugenzi we. Nta numwe. Ikivugo cyo kutaba abaja b'umuntu kiba kiravutse gutyo, maze guhera mu mwaka w'ibihumbi 2015 abiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza baca bafata ca kivugo bagira bati sindi umuja. Reka tugaruke kandi ku mpanuro za benshi. Ikanguro ry'indongozi muri CNDD-FDD ziyamiriza ikiringo ca gatatu ca President Nkurunziza. Hari kugenekerezo ya 2026 umwaka w'ibihumbi 2015 amashiramwe adakiranira ivyicaro vya politika arenga amajana 3 yari yunza shingurunani wo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu Mouvement Harte ou Troisième Mandat. Urwo runani rwagiriye ko rumenyesha ko hamwe President Nkurunziza yomenyesha ko azokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ruzoca ruhamagara abanyagihugu kuvyamiriza. Urwo runani rwari ruhagaze ku bintu bitatu nyezina. Icambere harimwo iyoberezwa ry'amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa shingiro. Icya kabiri harimwo itunganywa ry'amatora meza muri Ruheshi na Mukakaro umwaka w'ibihumbi 2015. Icya gatatu kwari kubuza ingendo ya President Nkurunziza yo kwihagira ku nguvu ubutegetsi atarekuriwe no kumvisha makungu uruhara rwayo mu kubuza iyo ngendo. Nkuko bibandanya bivugwa hagati ya Ruhuhuma na Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2015 Petero Nkurunziza yarakiriye intumwa mpuzamakungu zitari zike hamwe n'impanuro zivuye henshi kwisi no mu gihugu hagati. Ni impanuro zamwereka ko kwitoza ubwa gatatu ari uguturira igihugu kibusubiza mu njyane za kahise, gusubiza inyuma demokarasi, gusubiza igihugu mu ntureka abanyamerika, umwe bwa Buraya, umwe bwa Afrika, Afrika y'Epfo, Tanzania, amashengero, imigambwe, amasharamwe yigenga, abashinga amateka, abategetsi bava muri CNDD-FDD, abo bose barahanuye, ariko Petero Nkurunziza ahitamwo kuziba amatwi. Nkuko bivugwa ku igenekerezo ya 13 Ruhuhu mu mwaka w'ibihumbi 2015 umukuru w'ibiro bikuru vy'igendereza General Major Godefroid Niyombare yarungikiye umukuru w'igihugu raporo imumenyeshaho amakungu ahagaze ku bijanye n'ikiringo ca gatatu n'ingaruka kizogira ku gihugu cose. Iyo raporo yari yerekana ko President Nkurunziza aramutse yitoza ubwa gatatu azoba kwega igihugu amahana akomeye. Kwigenekerezo ya 19 Ruhuhuma President Nkurunziza yarabuguje General Major Godefroid Niyombare mu mabanga yo kurongora iperereza, amusubiriza General de Brigade Etienne Ntakarutimana. Abandi yabaguje ico gihe harimwo General de Brigade Leonard Ngendakumana yari umuyobozi mwishikira wa General Niyombare, aca musubiriza General de Brigade Maurice Mbonimpa be na Sylvestre Ndayize yararongoye iperereza mu gihugu hagati, abo benshi bita Didiayi yasubirijwe na Berthe Gahungu. Abo bose bakuye bazira raporo General Niyombare yandikiye President Nkurunziza. Inyifato ya Niyombare yaratangaje rwose Nkurunziza kuko yarazi neza ko yamusize mu kiyaga ngo apfungure yinumire. Nkuko bibandanya kandi bivugwa ku igenekerezo ya 13 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2015 umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Pascal Nyabende yatangaje ku radio y'abongereza BBC ko abagumye banga batarota baje mu matora umukandida wabo atari Petero Nkurunziza. Ico gihe vyabonetse ko avuze amajambo atumwe kuko naho impanuro zari nyinshi President Nkurunziza we yaguma mu gacerere. Iyo hageze kuvuga yabituma ababimuvugira cyane cyane umukuru w'umugambwe. Ayo majambo yaravyaye kutumvikana gukomeye rero muri CNDD-FDD.
Kwigenekerezo ya 13 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2015 inyuma y'iminsi ibiri gusa Pascal Nyabenda bitangarije ku radio y'abongereza BBC umuvugizi w'umugambwe CNDD-FDD Onesime Nduwimana yaratunganije ikoraniro kubamenyesha makuru umuntu mbere yo gukosora ivyavuzwe na Pascal Nyabenda kuri BBC. Onesime Nduwimana yamenyesheje ko CNDD-FDD ifise abanywanyi batari bake bashoboye kurongora igihugu ko rero inama nkuru y'umugambwe ariyo yonyene ifise ubasha bwo gutora umukandida wa CNDD-FDD mu matora. Kuri uwo munsi kandi nanone umuhanuzi mukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'imigenderanire n'ayandi makungu Augustin Nsanze yarahaye nanone raporo President Nkurunziza kubijanye n'urugendo rw'abagize inama nkuru y'umutekano ya ONU. Ambasaderi Nsanze yahanuye Petero Nkurunziza ko yobamenyesha ko atazitoza kubera ico kibazo cyari kigiye gutosekaza bikomeye imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Haciye akanya gato Augustin Nsanze yamenyeshejwe ko atarekuriwe kuza kwitaba umubonano wa President Nkurunziza n'abagize inama y'umutekano ya ONU. Imvo yahawe nuko intebe zari zike nkuko bimenyeshwa na Leonidas Hatungimana yari umuvugizi wa President Nkurunziza. Imvo nyamukuru ryari ishavu rya President Nkurunziza amaze gusoma raporo ya ambasaderi Nsanze. Kuri uwo munsi nanone kandi wigenekerezo wa 13 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2015 President Nkurunziza yarakiriye abagize inama ijejwe umutekano ya ONU. Izo ntumwa zari zirongowe na ambasaderi Samantha Power yaserukira Amerika muri ONU. Izo ntumwa zaratanze impanuro zikomeye cyane kubijanye no kubaha amasezerano ya Arusha. Ambasaderi Power yaravuze atari umunwa k'igihugu ciwe kidashobora gushigikira ikiringo ca gatatu. Mu nama ambasaderi Samantha Power yagiranye n'abaserukira amashiramwe yigenga uwo munsi nyene yavuze ijambo rikomeye cyane. Abantu benshi baritiranya gukunda igihugu no gushigikira leta. Leta ni byiza cyane kuyishigikira iyikoze vyiza, ariko kandi gukunda igihugu birimo kudashigikira leta igiye mu mafuti. Leta siyo gihugu, leta zirenduka ariko igihugu kigumaho. Kwigenekerezo ya 14 ntwarante nyuma y'umunsi umwe gusa ivyo bibaye ku mugoroba bw'uyo munsi yarakoranye inama y'inararibonye za CNDD-FDD Conseil des Sages. Urwego rwari rurongowe na Petero Nkurunziza kandi ico gihe rwahuriramwo ibihangange vyo mu nzego z'igihugu nka Pio Ntavyo. Hanyuma yararongoye inama nshinga amateka Gervais Rufyikiri yari icegera cya kabiri c'umukuru w'igihugu. Mohamed Rukara yari umuhuzo w'abarundi akaba n'icegera c'umukuru w'urwo rwego. Pascal Nyabenda yari umukuru w'umugambwe. Jeremy Ngendakumana nawe zarongoye umugambwe n'abandi. Naho inama yari tumbere kwiga ivyumviro CNDD-FDD izojana mu matora, ivyo bihangange vyashaka ko bavugana ibijanye n'ikiringo ca gatatu. Mohamed Rukara nk'icegera c'umukuru w'urwo rwego niwe yatanguje ikibazo kijanye n'ikiringo ca gatatu. Abandi baramwunganira nk'uko bivugwa na Gervais Rufyikiri. Ivyo bihangange vyose vyagarutse ku ngaruka mbi ikiringo ca gatatu kizozanira igihugu. Hageze ko President Nkurunziza yishura yaratangaje abitavye iyo nama yabanje kumenyesha ko Onesime Nduwimana bogojwe mu mabanga yo kuvugira umugambwe, acatumira abari aho bose gusenga. Petero Nkurunziza araheza arabasengera. Isengesho ryo bari yaramaze umwanya munini cyane yuzuyemwe ibitutsi vyinshi ku bantu batazi gushima ivyo Imana n'umugambwe byabakoreye. Inama yarangiye yatangiye ngo nimwe ifashwe kubijanye n'ikiringo ca gatatu, bose bagenda bumbiwe nk'uko babitangaza. Gusa igihari nuko benshi bavuga ko kwigenekerezo ya 20 Murantunge iki kikaba cyari igice ca mbere. Mu gice ca kabiri turaza kubabwira zimwe mu mpanuro zihambaye cyane Godefroid Niyombare yoba yarahaye President Nkurunziza ariko akanga kuzigendera ko. Tuze kubabwira ivyashikiye umupfasoni wa Gato Rwasa kwigenekerezo ya 15 Ntwarante umwaka wa 2015. Tuze kubandanya tuvuga ku vyabaye kwigenekerezo ya 20 Ntwarante umwaka wa 2015, ndetse kandi tuze no kubabwira amazina yamwe mu bihangange basinye kwikete yikurwa rya General Adolphe Nshimiyimana ndetse na General Bunyoni. Gusa kandi rikaba ryarikete n'ubundi ridashigikira ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Numuza TV rero ivyo murimo murakora vyose Imana ibandanye kubahezagira. Amakuru yacu yo arabandanya.